Ashafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko reba nayo ngingukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Leta mvyeyi kandi inkozi iradushinga no kongereza umwimbu kugira abenegihugu bose baronka imfungurwa zikwiye ndetse haboneke n'umusesekara wo gusagurira mu masoko yaba ayo mu gihugu no hanze. None imbuto y'ibigori nshasha longue setihash kuri no lima ry'agatasi yifashe gute mu mirima y'abenegihugu. Umuyobozi mukuru ajejwe inyigisho no guhimiriza akaba n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije aratubwira ingene iyo mbuto yifashe. Bizanye n'imbuto ya Cetraco ni imbuto tubona ko ari imbuto nziza, ni imbuto yitwa longue indwi hash, ni imbuto koko tubona ko imeze neza, byarabonetse neza ko kurubuga ko iyo mbuto ari nziza cyane kandi twiteze neza yuko aho yarimwe karimwa neza ko umwimbu uzoba mwiza cyane. None mu gihugu hagati iyo mbuto yifashe gute? Izabu ikorana gute na Cetraco na ONCCS ikigo kijejwe kugenzura no kwemeza imbuto kugira ngo ubumenyi bushikira bene gihugu? Uru rugendo rero twatunganije rwakozwe mu ntumbero yo kuja kuraba ingene izo mbuto ziriko ziritwara mu mirima y'abene igihugu. Ubushakashatsi iyo dukoze turaheza tukagira ico no kwita kuja kugenzura ingene ivyo twatanze biriko biritwara. Ni muri iyo ntumbero rero twagize ibikorwa vy'indwi yose turiko turaraba ingene mu ntara zitari nke z'igihugu cacu ivyo bigori biriko biritwara. Hariho ivyari vyaratanzwe muci muri se zose vyatewe mu myonga biriko birera aho bimeze neza heshi imbere usanga bihetse bibiri mugabo kandi hariho n'ivyo twateye kuri kano gatasi henshi bifise umuvuduko mwiza kandi ahatari hake n'abaremyi barakenguruka yuko ari imbuto nziza. Aha twagendeye umurima tuko turakoreramwo imbuto z'ibigori by'ivyagwa mu gifaransa bavyita hybride. Tubikorana nishira hamwe Cetraco, twebwe nka Izabo tubaha bumenyi haba kuri bo nyene eka mbere n'abagwiza mbuto basanzwe bakorana nabo. ONCCS nayo ikaza ifasha kugira ngo ikontorore irabe novuga akaranga n'ubwiza bw'izo mbuto zizova muri iyo mwene iyo mirimo. Abagwiza mbuto barashima inyigisho bahawe na Cetraco bakaba bafise ihangiro ryo kwigisha ebene gihugu kugira izo mbuto zikwiragizwe. Tumaze kuvugana nabo mu kigo kijejwe kugwiza ibivyagwa Cetraco, baraduhaye imbuto zija ku hegitare 15 zikaba arizo twateye ngaha muri uno murima mubona, murabona aho ugeze. Ubuhinga bwose twagumye baza batwereka kuko bwabaye ubwa mbere turima ubwo bwoko bw'izo mbuto. Ubu rero mukaba mubona ku buhinga twakoresheje n'ubuhinga batweretse, murabona aho ibigori bigeze n'ukuntu bisa. Abene gihugu turiteguye cyane kubaha imbuto imeze neza ivuye muri uno murima, twongere tubigishe n'ubuhinga bwo kuyirima. Umva turakorana nk'ubu kuko yaraduhaye ubumenyi bw'ingene dukurikirana ibigori, bw'ingene haba kungwara, haba ingene babitera, nukuvuga kuva mu ntango gushika aho bizokwerera. Jewe haraciye imyaka 3 ndiko ndarima ibigori.
ariko ubwa mbere narima amakomposite ubu naho ngeze ku rugero rwo kurima ibigori twimbura by'amaronge H7 kiwe ndiko ndaraba umurima je mbona ko nezerewe kubera ko Imana yashoboye kudutera iteka imvura ikagwa hama ukabushoboye gusa nkuko kandi nkaba niteze umwimbu ushimishije tuzagerageza kugira ngo abene gihugu umuntu abereke ibigori biba byavuye kuri ibi abigishe kugira nabo bashobore kuronka umwimbu mwishi nuko natangura je naratanguye jewe ndagira urima ico bita urima shure nge burima ujya bushure ndimo ashira ku mabarabara kugira ngo umwene gihugu wenyene ashoboye kuhaca ashobore kuhakurira bya vyigwa bwabumenyi nibaza ko atamunya gihugu azosubira kubura imbuto na cyane ko twatanguye kuvyikorera kandi nabandi bene gihugu je nibaza ko n'ubumenyi je ntazobugumya jewe jenyene nzobwigisha nabandi babishoboye ndavyigishe n'amakoperative kugira ngo ashobore kugira iki ashobore gushaka ku ntambwe nayo nyene ko dufashanya kugwiza za mbuto kugira bene igihugu bose bashobore kuronka imbuto bitabagoye. Mwishira hamwe Setrako barishimira uko iyo mbuto yifashe mu mirima naho mu mihingo imwe itagenze neza kubera ihindagurika ry'ikirere. Mu rwego rwa Setrako ubu murima uraduhimbara cyane uri ku rugero twashaka kugera ko n'umurimo utunganijwe neza mu buryo bw'uko watewe kandi uko tubona uri kurakura neza ni ikirere cabandanya kigenda neza twaragize n'Imana hano akavura karagwa ntivyumye mu gihugu henshi ibigori vyarumye byarabuze imvura biragira ikibazo henshi biruma ariko urabona hano nta baragize umugisha bararonka akavura ibigori bigeze ku rugero rwiza bisa neza umurimo utunganije neza cyane turawishimira. Abene gihugu batararima iyo mbuto irobanuye barafise ishaka ryo kuyirima bivanye n'ingene bayibona kubayirimye. Turima burya bugori buto buto bwamo bugori butoya buheka kamwe gusa nta bindi twama turima. Yego turifuza kuzobirima kandi turafise naho turima ibigori ni byiza cyane turabishima ahubwo twifuza ko twese mwene gihugu yoronka ino mbuto babona batweka n'ukuntu babirima kijambere ubu twese twamaze kuyifata ku mutwe. Matwa tundi duto nyene tuba n'utuhumbwa humbwe ibyo bigora nk'ije naje twari bwabone birahimbaye kabisa yego twobirima. Abajejwe intwaro ku rwego rw'imitumba n'abajejwe uburimyi ku rwego rw'intara ntibasigaye inyuma mu gutanga akarorero keza mu kurima iyo mbuto. Ndabona yuko akarusho karimwo cyane gose ku ntumbero y'ukuntu twe twahora dutera utugori tujya twibikira muhira. Ndavye abo twatereye rimwe ndabona yuko harimwo akarusho kanini ya kubera jewe birimwo biraheka nabo tukiri hasi gose. Hari itandukaniro ry'ibi bigori bya kijambere n'igibwo buto buto. Bwa mbere wari buto buto ntibwiyunguruza ntibuva hasi. Niyo kavuze ngo karavuye hasi usanga butagira intete. Niyo gituma nabonye ko nohindura karima ibigori birobanuye kuko numva bifise akarusho mu kugira umwimbu ushimishije. Umurima wanje ndaziga mu mwimbu kubera hari itandukaniro n'ivyo nahora ndima. Uruhara ngiye kugira ku mutumba ndongoye ubwa mbere ngiye ukorehimiriza mu bene gihugu ndongoye. Nkoresha amanama ya buri gihe. Ndababwira yuko umurimyi yarimye ibigori birobanuye ataho biringaniriye n'umuntu arima burya bugori dusanzwe turima. Akarorero zoca ndagatanga ku mirima yiwanje. Ndabwira ati ufise agaharira naze nje kumwereka arabe aho nabiteye acaraba nabo aho yabiteye. Harabantanze gutera je nateye mu nyuma zabo ariko je ivyo nateye mu nyuma zabo kugera ubisumba vyagwabo batanguye gutera. Maze kubabwira uko rero bazoca babona mu budasa bw'ivyo je nateye n'ivyo bateye. Nkuko mubona uyu murima ni wanje na je nateye ibijya nyene ubu rero turiko turabikurikirana kandi murabona ko bimeze neza
twizere yuko bizoja ko akavura ko bandanya hama rero tuzomenya neza yuko bimeze neza turavye umwimbu turavye ingene babiduhaye tukabidandaza gushika ubu imirima yose twabiteyemwo isa neza kandi birafise umutumba ubona usa neza twizera yuko bizoja ko 2 canke 3 abene gihugu barakenguruka iyo mbuto imbuto shasha batuzaniye muri uyu mwonga tugitangura kurima twari dufise ubwoba twari tuzi yuko ari ngizo dusanga turima ku musozi kuko uyu mugambi gwawe bwa mbere uje ngaho iwacu muri imitumba yiwacu hamaro tubonye umumero w'ibigori twaranezerewe cyane turabona ko ari vyiza cyane kandi namwe muvyihweje murabona ko umwonga uteye igomwe hanyuma rero turarima hageze mu gihe ciheka twarabira bitubona ko ibigori bihetse neza turabona ko ari ibigori vyigome kandi namwe muravye murabona ko biraryoshe no kuraba twebwe twarishimye ko twaravyumva handi bariko baratubwira yuko tukenyikoro tugasanga ko bari imyonga tukavuga ati umugambi wozi wacu duca turaburo tugiye kuronka rero ibigori twarishimye byakiriye neza kweri byaranezereye kuba turose imbuto irobanuye twama turima imbuto zivangavanze ehogaye umuntu uzojya umufuko wuzure yemwe eka n'abana baryoherwa kweri cyaba tarimo imbuto irobanuye no batera kamo nabo bakizukira kurima imbuto irobanuye uko imbuto irobanuye biratandukanye n'itarobanuye mu byukuri jewe mu myaka maze mbaye kuri mutumba w'ikinyami kuva kuri basokuru kuva babaho nta gihe bari bwigere bavuga ngo barimbuye umwimbu ugira uboneke mw'uyu mwonga wa Rucikiri kugeza ubu ndiko ndareba uyu mwonga wa Rucikiri nakarusho ntangere nakarusho gose umaze kuhareba ukabona kuntu hasa ukareba ibirimwo urasanga yuko hari icyo twari twarahombye umuntu wese azi yuko yatewe n'ikigori akagenda mu murenzo wiwe akaraba ukuntu kiriko gitoshe muri make akaraba kuntu ibigori biyagayaga dusanga ahubwo leta idukaburira gutera imbere idukaburira yuko n'umwana azovuga ati burya abavyeyi bari nico badufashije twese tugira icyo twihaye tugire n'ibyo duhereje abandi twege ndevye aho tugeze ubu umunwa uzofungura twongere turonke n'amafaranga ku mufuko aho hambere tukirima swagira umuntu yiterera imbuto yishakiye ariko ubu kuva aho muduteye akambuti mudufashe mutuzanire imbuto itomoye ya kijambere ubu nyene turarima ku mirongo kandi tugashiramo umwavu ubu turaronka ibigori vyiza bitomoye kandi tugaca tubisoroma vyumye tugaca turonka umwimbu hamwe bizodufasha tukaza turabigaburira umuryango inzara ntidutere ivyo gusuma tukabihagarika mu gihe bamwe bayishima abene gihugu bayirimiye mu mwonga cizanye ikomine Butihinda mu ntara Muyinga bayivuga kwiki kwera imbuto baduhaye nene ubu mugabo niho zagiye kwa nkana bikuranye kizuba ryabaye ryinshi twaravome ngene biranka hama ngene mugabo imbuto ngene ubu ntivyahetse nkiko vyahora bimera imbuto baduha imbuto ngene zamazi heka ngene zigaheka ngene hagufi basanga n'ibigori birameze neza ariko ngene ubirimo byene byinshi nibisaho saho ntivyatonze neza twarakirimye ariko mu bisanzwe nticadushimishije ntikimbutse neza ku yindi myaka twahora dushima nta ngorane ariko n'ubu nkuko biri dutegezwa kubishima niko vyagenze iki giterwa turimo turagwiza hano yego twarakigwirije umugabo hambere mu mwaka uheze no mu yindi myaka iheze twari twahateye panase nka nitruwa ariko uyu mwaka twahateye amaronge H7 ariko ayo maronge ntiyakunze tumenya yuko byaturutse ku zuba turemenya yuko byaturutse nuko aya maronge atashoboye kuba mu uyu mwonga ibigori twarimiye mu uyu mwonga byitwa longe seti hash ko twabyakiriye twihweje ibindi tumaze bundi bwoko bw'izindi mbuto zimaze gucamwo turabona yuko biri ku rugezo ruri hasi y'izimaze gucamwo zishika 2 kuko imbuto ya mbere yaciyemwo yari pane 53 iyo yarimbutse ku rwego rushimishije
imbuto igira kabiri yaciyemwo yari sidiko nayo nyene yarimbutse mugabo ntiyashoboye gushikira iyo pane 53. Iyi ronge seti hashe nayo tuyiravye ubu iciye ija hasi gato kuko naho tutarasarura turiko turihweza umwimbu kuzohava ugenda twihweje ibikorwa bikorerwamwo abantu bazohava bagarura ibikorwa bakoze ariko inyungu biragaragara ko itazoboneka namwe. Imbuto turayishima mugabo kubera tubona menga umwimbu wayo ntungana nk'ibindi twahora tugira menga sineza kubera iyi mbuto bakiyituzanira ubwa mbere bari batubwiye yuko bazotuzanira ibigori vya mbere na mbere vyo hageze nkani twatanguriye ku bwa mbere mu nyuma rero birateba baratubwira ati ibintu vyahindutse igihe cyo gutera naco kigira kirenge sinone tubazaniye yindi iyo mbuto rero batuzaniye gituma menga iracumbagira twatanguye kuyibona mu ntete tubona n'udutete dutoyi gose kandi n'ubu no kubitiritiri ni dutoyi cyane no kutupfungura mbere zizoba ingorane cyo gituma tubona umenga nahari nziza si cyane. Abene gihugu bafise amakenga kuri iyo mbuto barahumurizwa. Agronomi wa commune Butihinda nkabari jewe nsanzwe nkurikirana bino bikorwa byo ngaha mu mwonga wacizanye. Jewe nkusanzwe akurikirana ibikorwa byo ngaha mu mwonga ndavye imbuto ku bwanje sinoyigaya kuko ni ibigori mubona nta mvura yigeze igwa. No kuba bigeze ngaha twakoresheje amazi yo kuvomera. Urumva rero je sinavuga yuko iyi mbuto ari mbi ahubwo ni nziza kuko nabonye yera n'ingoga kandi urabona ko yihangana itigeze ironka imvura ikabifisa ibigori bingana nkuko murabona ko yihangana bivanye nuko ikirere cagenze murabona ko bayidoze ngo intete ntizitonze neza kwibiyi navyo ugiye kuraba uko igiterwa aho wagiteye hariho isi duterako hakabaho amazi mu gihe habayemwo amazi aza gukora kwico giterwa cyagenze neza nivyo ishobora kugira ingaruka mbi kwico giterwa cawe kuko uravye nk'iki kigori kimeze uku nuko hashobora kuba harabaye ibura ry'amazi hama imbuto ngabo ntizashobora kugira busha zikwiye kugira ishobore kugira guhura n'imbuto ngore hama izi ntete zose ishobore gutonda neza cyo kimwe niki mugo muravye kwiki aho coba carose maze ameze neza murabona ko imbuto zitonze neza intete zimeze neza haje ikintu cyose kirafise inguvu zacu ntuzoga ikintu ngo nuko ari gito cyangwa uzoshima ikintu uko ari kinini bivana we n'ico uri kuraronderako urashobora kubona uduteta ari duto mugabo hageze kurondera iryafu yo gukora ubugari ugasanga nifise ubugari bwiza rumba kenshi rero abanyagihugu ari gihe udasanga abene gihugu batabitahurana n'ingoga kwera ibyo baba bamenyereye imbuto yose uko iba ije ibifise n'akamaro kayo ishobora kuba ari ntoya canke ari nini mugabo bivanye n'ikizoca kivamwe mu nyuma niho uca usanga ishobora kugira ubwo butete buto cyangwa ikagira ibitete binini kukumva byose urabona ko biteye ku muri mumwe hari ikimeze neza n'ikiyi ibi mu bagira ubushakashatsi ntibiva ku mbuto mbi bivana nuko isi ba yakoze canke amazi aba yabuze canke n'ibindi bishobora kuza mu mwanya ibyo biterwa biba biri birakura ko bizeza rero tubabwira ati ni mureme imbuto ni nziza hama kino no bamesha nuko igisata c'imbuto ni gisata cerekana ubwigenge bw'igihugu nico gituma leta iri kirashiramo inguvu nyinshi kugira zishobore kuboneka ku rugero rukwiye hamwe umunyagihugu gihe umwanya wose ayishakiye ashobora kwironka twebwe nk'abantu basanzwe bagenzura ubwiza bw'imbuto n'akaranga kazo mirima twebwe urumva bavuze musanze n'ibijanye n'ibihe bitagenze neza ko twayibonye kandi henshi turayibona tuba mu gihugu cy'u Burundi mwa turavye mutorero na yuko ibigore bitangana sivuga yuko byo barakaranga kandi budasa oya ni kubera biba byagaburiwe tagaburiwe neza bimwe ibindi bikagaburirwa ari gitumbera heza gitumbera nabona ko tubikwenga byose mugora ntibisimeze cyo kimwe mwakaranga ni bimwe ni kimwe rero ntimugira amakenga ku mbuto kandi noneho mwumvise abahinga barahejeje kudusigurira
ko izo mbuto bazizi kandi ko zimeze neza namwe kandi mwari mwazi kuvyibonera aho imbuto kuri iyi nyene aho iba yagiye imeze neza yatewe hameze neza ko itanga umwimbu ushimishije gusumba uwayiteye ahantu haretse amazi canke akayitera hanyuma ntayihe ivyankenerwa ikenera vyabifumbire canke kwibagarira neza. Muri kazoza izabu ifise irihe hangiro kugira ngo habe ikoreshwa ry'imbuto twihinguriye hano iwacu kugira ngo nituzerinze uko tumaze kubona yuko zijya mbuto ari nziza tubona ko ziriko ziratanga umwimbu aho zimaze kwera cyane cyane ku baziteye mu myonga tukabona n'ingene ziriko zirigenza mu mirima ni ukuvuga yuko ubu tugomba gutera iyindi ntambwe tuve kuri izo tone 300 kugira ngo mu mwaka uza tuzobe dufuse n'imiburiburi itoni 700 tukipfuza yuko nko mu mwaka w'2024 tuzoba tugeze aho mu gihugu cyose ata rutete na rumwe rwazirya mbuto z'ibivyagwa ruzoba rukiva hanze kuko arya amafaranga y'amadevize aja kuzana zijya mbuto kandi tumaze kubona yuko dushobora kuzihingurira hano mu gihugu cyacu tubona yuko twobandanya uyu mugambi gushikaho ayo mafaranga yose atazoba kigenda hanze ariko agashobora gukoreshwa mu bindi tudashoboye hano mu gihugu cyacu. Abene gihugu bafise amakenga kuri iyo mbuto long CTH barahumurizwa. Tugatera kamura abene gihugu abantu bari hirya no hino mu gihugu yuko batogira amakenga kuri iyo mbuto, imbuto nziza twamaze kubona ko ishobora gutanga umwimbu kandi ikindi naco twabwira nuko n'imbuto isanzwe yashoboye gutunganywa hano mu gihugu cyacu irashobora abahinga bakoranye haba Setrako haba n'ubushakashatsi barashobora gushikaho bashobora gukora imbuto novuga ko kera twahora tuyibona iva mu makungu ariko ubu ikorerwa hano mu gihugu amarira cifasha rero kugira ngo no murimyi ayikene ashobore kuyironka bitagoranye. Icyo ni ikintu ciza twokenguruka tugezeza abarimyi yuko rero batogira amakenga ko bizogenda neza togira amakenga kurima iyo mbuto. Irima ry'agatasi ririko rirasozerwa mu gihugu cose nkaheshi imirima ikaba yifashe neza ariko rero karahara mu Uganda ntibacura abarimyi boguma bagenzura imirima yabo bakabandanya babagara hibonekeje indwara canke udukoko twonona imirima babimenyeshe abajejwe uburimyi kugira ngo zituzwe aho niho wa munwa uzoronka ico ufungura n'umufuko amafaranga atafasha dukure nyarenga n'ibyo ririko rirareba nayo ngirukira kandi iyo jojo bijigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije ibihugu bihoza abana ndikugurana ndumwongere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. Turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.